Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu cyete cya mbere Paulo yandikiye Tomiteyo igice cya 6 umurongo wa 12 haravuga ngo wamugwana intambara nziza yo kwizera ucakira ubugingo budashira ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ibyabona byinshi. Dusangire ijambo rivuga ngo kugwana intambara nziza. Paulo agereranya ubuzima bwa Gikristo nk'ubuzima bw'intambara kandi ikomeye. Iyo ntambara tutegeza kuyigwana twihanganye ariko kandi turabizigirwa muri Kristo Yesu. Mbega tugwana nande? Tugwana n'abansi b'ubutumwa bwiza. Burya Satani akora ibishoboka byose kugira ngo agwanye ko ijambo ry'Imana ryamamara mu isi yose. Ateza intege nke, ateza ibyaha n'abamaze kwakira iryo jambo, bamaze kwakira agakiza kugira ngo batakaze canke ijambo ry'Imana ritukwe. Ariko tumugwanye dufise ukwizera gushikamye, natwe tuzomutsinda. Umukristo wese ategeza kugwana intambara yo mu buryo bw'impwemu. Niyo Paulo yise intambara yo mu kwizera. Arahanura umuhungu wiwe Tomiteyo aramubwira ngo wame ugwana intambara nziza mu kwizera kugira ucakira ubugingo. Amenye uwo bagwana, amenye n'ibigwanishwa akoresha kugira ngo ashobore gucakira ubugingo. Burya tugwanya intambara mbi ntituzocakira ubugingo. Nuko rero tube maso. Arahanura abanyefeso arababwira ngo mwambare ibigwanishwa byose Imana itanga kugira mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Mu yandi majambo mumenye ko umunigana atarabi inyama n'amaraso, n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza. Rero mwambare ibigwanishwa byose kugira muzohagarare mudatsinzwe kuri wa musi mubi. Iyo ntambara rero tuzoyigwana mpaka tuvuye muri uyu mubiri gushika ku mpera y'umuhamagaro wacu. Nicyo gituma Paulo yandikiye ab'Ifilipi arababwira ngo ndakovya gushikaho ntanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. No kuvuga ngo Paulo yashizemo inkomezi zose kugira ngo ashobore kugwana intambara nziza. Kandi nivyo abo mu isi baritegura mu bishoboka barondera igitsibo. None kubera iki tweho tutoshiramwe inkomezi zose kwitegurira kuzohabwa igitsibo kidashira? Nicyo gituma yashinze intahe aravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera. Ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, icyo umwami wacu umucamanza agororoka azompa kuri wa munsi. Arongera karavuga ngo kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. No kuvuga ngo Paulo we yarangije neza kuko yagwanye intambara nziza ku buryo wenye nabishingira intahe. Natwe rero tugwana intambara nziza mu kwizera kugira ngo bikunde tuzorangize neza. Nuko Yesu abahezagire.